yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo mushikiragaji kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene beze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana. Perezida w'u Burundi yarabanje atumiza abantu azi ngo nabahutu bakomeye cyane bo muri North Kivu, abahamagara Bujumbura arababriefinga, abateguza ko ingabo ze zigiye kujya muri North Kivu, abateguza ko zizafatanya n'abaturage, abumvisha ingengabitekerezo ya genocide, baramwumva basubirayo ntabyo bakoze, ku buryo ingabo z'abarundi zageze muri North Kivu ziteguye ko zizahagera abahutu bagahaguruka bagatangira kwica abatutsi, zihageze zisanga atari byo, abaturage barabyanga. Ni ukuvuga ko abarwandofoni bo muri North Kivu tugomba kububahira ibyo tukanabashimira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Sagaseseshwa rumuri biragaragara yuko hari icuka kibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, naho hariko harakogwa akigoro kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza. Biravugwa yuko hari umugwi ku mpande zose wariko uratunganya canke urarabira hamwe ukuntu imigenderanire iri hagati y'igihugu c'u Rwanda n'u Burundi yosubira kunaguka. Ariko rero ndabona yuko ibintu bisa n'ivyasubiye ibuti, kandi ibi bishitse mu gihe hari hagize iminsi haba guterana amajambo hagati y'ivyo bihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaheruka kuvuga yuko igihugu c'u Rwanda gifise imigambi yo gutera Burundi. Ati rero ingorane zose zama zaturutse ku gihugu c'u Rwanda. Iki ndakibabwire ntimujya mu kondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutse izina ryo mu Kirundo. U Rwanda nago ku ruhande rwago rwaragize ico rubivugako rubicishije kuri James Kabarebe. Amajambo nawe yavuze biraboneka yuko yari kwaragiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi gukora ibikorwa bigayitse, ibikorwa vy'ihonyabwoko byokorerwa abanyagihugu b'Imurenge, abo bita abanyamurenge. Perezida w'u Burundi yarabanje atumiza abantu azi ngo nabahutu bakomeye cyane bo muri North Kivu, abahamagara Bujumbura arababriefinga, abateguza ko ingabo ze zigiye kujya muri North Kivu. Mu majambo make aravuga ati umuperezida w'u Burundi yahamagaye abanyagihugu bo muri Kongo, abo yise abahutu, ngo arababriefinga, ngo bapangisha umugambi, abereka ivyo bategerezwa gukora hariya muri Nord Kivu. Abateguza ko zizafatanya n'abaturage, abumvisha ingengabitekerezo ya genocide, baramwumva basubirayo ntabyo bakoze, ku buryo ingabo z'abarundi zageze muri North Kivu ziteguye ko zizahagera abahutu bagahaguruka bagatangira kwica abatutsi, zihageze zisanga atari byo, abaturage barabyanga. Ni ukuvuga ko abarwandofoni bo muri North Kivu tugomba kububahira ibyo tukanabashimira. Rero President Ndayishimiye aravuga ati James Kabarebe n'ukuntu tuzinanye akanyambika ibara nk'iryo. Umushikiragaji Kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene beze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahutu, mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana, mugaranyambika iryo bara gusa kugira ngo
amakungu abona Uburundi nabi. Bavuze rero ko Uburundi barafasha FDLR no kugira ngo bambe ikibaro Burundi. Nico gituma je namugabishije. Umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye. Abarundi ntidushobora kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa. Twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi. Niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo, natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundi. Bo murabona yuko bigaragara yuko hagati y'Uburundi n'u Rwanda hariho icuka kidasanzwe, kandi twahava tuvuga yuko hariho la guerre froide, no kuvuga ngo intambara y'amajambo yaratanguye. Murumva yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi agira ati twe turazi neza yuko bariko baritegura kudutera, kandi bakadutera badaciye ku gataka k'iwabo, bakadutera babicishije ku muhari Rede Tabara ategira amahoro. Ndabarahiye hakagira umurede Tabara yinjira ku gataka k'u Burundi agatera, twebwe tuzoba tuzi yuko ari u Rwanda ruduteye. Nihagira udutera aciye Kongo, natwe tuzobatera duciye mu Kirundo. Voilà, uwo muntu apanga gutera Bujumbura aciye Kongo, uwo muntu apanga kwinjira Bujumbura aciye Kongo, ati natwe tuzosha twinjirira mu Kirundo, i Kigali sikure. Aha rero bantu b'Imana, mwumve yuko ibi bintu bitoroshe. Mwese muramaze kubona bakina inkarata. Voilà, umwe wese usanga anyegeza inkarata afise agakina na mugenzi we, mugabo yiteze yuko ashobora kumutsinda. Voilà, iyo ufise izatotse rero uba ufise amahirwe menshi yo gutsinda mugenzawe canke umu adversaire wawe. Niko naje nabifashe. Ubu Uburundi bufise ikarata, u Rwanda rufise ikarata. None ninde hava atsinda? Ninde afise izatotse? Ninde ashobora kugwa ikapa? Dufatiye kuri aya makuru dusoma ku rubuga rwa BBC, amakuru yanditswe uno musi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga ati turazi ko u Rwanda ruriko rugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rubicishije ku muhari Rede Tabara. Ariko twebwe tubabwira ko nibaba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Uko niko Perezida Ndayishimiye yavuze. Aha rero nico gituma mvuga yuko ari inkarata ziriko zirakinwa. Ukina nabi arataha ikapa. Rede Tabara wari usanzwe ari umuhari urwanya leta. Voilà, kuva mu 2015 wari usanzwe ufise ivyo uharanira, wari usanzwe ugira n'ibitero ukavuga yuko ari we wabigize, kandi leta y'u Burundi yarizi yuko uwo muhari uriho, bahora bahangana. Voilà, kandi ngo bakaja ni Kongo bagiye kubaramutsa. Ivyo mwaravyumvise n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga ati turabasanga muri Kongo tukabagira vu. Aha rero ikibazo gica kiza, none ko Rede Tabara yahora itera Burundi, ivyo iharanira vyari bizwi. Voilà, ikaba yari imaze no kugaba ibitero ku Burundi ikavyemanga. Ubu tuvuge yuko isubiye kugira igitero na kimwe ku gihugu c'u Burundi, Uburundi nabwo buzoca butera u Rwanda, Kigali ikarara ishikirwa. Iki rero si ikintu co gufata minenegwe, murumva yuko ari karata ikomeye. Iyi ni bwana. Mu majambo make ni nk'uko Perezida w'u Burundi yavuze ati Rede Tabara ibwirizwa guhagarika ibigwanisho,
ibwirizwa guhagarika kutugwanya. Isubiye kutugwanya siyo izoba iduteye, twe tuzoba dutewe n'u Rwanda, natwe tuzoca twihora, bazoba batuvyonze, natwe n'impaka duciye dushika i Kigali. Aha rero ni mu mpatane wampaye inka. Aha sinzi yuko tuvyumva kumwe. Ahantu harababa, izi ni karata ziriko zirakinwa. U Rwanda rero nago rubicishije ku muvugizi wago, umuvugizi wa leta ariwe Yoranda Makoro, avuga ko atangazwa n'iyo mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Agira ati ivyo bivugwa biratangaje kuko mu vy'ukuri inzego zo kwivuna abansi z'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi zari ziriko zirahura kugira ngo ziganire ku buryo twokingira imbibe zacu dusangiye bivanye n'ibintu biriko birabera mu buseruko bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye wewe avuga yuko hamwe iyo ntambara yoba yoca kwegera akarere kose. Nk'uko vyanditswe na BBC, aragira ati igihugu c'u Rwanda nta mahoro cumva kitariko kirasotorana, kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu naho kiri mu ntambara muri Kongo, ari nako gitegura kudutera. Uriko uraraba urabona yuko hariho icuka kidasanzwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kandi urumva yuko bariko barategana imitego. bavuze rero mu Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibara Burundi, niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo, natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Vy'ukuri iyi murumva yuko ari imitego bariko barategana, kandi itavyaye inyana irashobora kuvyara inshuri. Nk'uko twama tubivuga, nta kindi kintu gishobora guhagarika ibi bintu atari ibiganiro bibaye hagati y'ibi bihugu. Ibiganiro nivyo vyama biheza intambara, nivyo vyama biheza imishamirano. Nakare mu Burundi turavuga duti ahari abagabo ntihagwe ibara, kandi inama isumba ingimba. Reka ndangize ntanga impanuro ku bantu b'abanyagihugu bato bato, baba abiyita ba influencer, voilà, bariko barinjira muri ibi bintu. Nagomba ndabahe impanuro kugira ngo bagende gahoro gahoro. Ko ibihugu bishobora gushamirana bitumvikana kuri iki na kiriya, ivyo ni ibintu bisanzwe vyama vyabayeho hagati y'ibihugu n'ibindi, imigenderanire ikifata nabi, ariko ivyo ni ibintu twokwita ingorane canke urwanko rw'umwanya muto. Ibi vyama vyabaye, ariko mu mwanya kanaka, mu mwanya muto, ibihugu birashobora gusubiza hamwe biciye mu nzira ya diplomasi. Abamwumva bariko baraterana amajambo, ugasanga bariko baratwenga, bahana amaboko, ico bita handshake, bariko basangira akavinyu, inkuru zabaye inkuru. Naho baba barateranya amajambo gute, ivyo bikaba vyibagiwe. Ivyo nivyo bita gukemura ingorane mu buryo bwa diplomasi. Voilà. Ikintu rero nagomba kuvuga niki: ntihagire umunyagihugu asanzwe yinjira muri ibi bintu. Ntihagire umunyagihugu wo mu Rwanda atangura kugirira urwanko umunyagihugu wo mu Burundi. Ntihagire umunyagihugu wo mu Burundi agirira urwanko umunyagihugu wo mu Rwanda. Narabonye vyarateye icuka aho ibinyamakuru vyo mu Rwanda ukabona yuko ababikoresha bariko basa n'abaterana amajambo n'abakoresha
ibinyamakuru bimwe bimwe mu Burundi. Wumvirije rero ibinyamakuru vyabo ukumva yuko bariko barasotorana, bariko baraterana amajambo. Rero jewe ngatangiye impanuro mvuga nti ivyo bintu muvyitondere mwebwe, ivyo bintu muvyitondere. Nukuvuga ingorane ziri hagati y'ibihugu, izo ngorane zishobora gukemuka biciye mu buryo bwa diplomasi. Kandi aba bategetsi mubona umengo bariko barabana y'ingwe, umengo barankana, aha ntibankana, aha mubona bariko baraterana amajambo ntibankana. Ejo urashobora gusanga bahuye bariko baragwana mu nda, voila, bariko baratera inkuru, bari ku kavinyu nkuko nabibabwiye. Ariko wewe munyagihugu mutoya, wewe wasimbiye ku kinyamakuru ukandika ivyo wandika, uvuga nabi uvuga nabi bariya, voila, ukavuga amajambo adakenewe. Wewe naho aba baperezida canke aba bategetsi bosubiza hamwe imigenderanire y'igihugu igasubira kugenda neza, wewe ku giti ciwawe ivyo wanditse, ivyo wavuze, ukabivuga kuraba canke bariya, wewe bizosigara biragukurikirana ku gatwe kiwawe. Voila, nico gituma ibindi ko ndababwira muragomba mubifate nkama. Mu vyo muvuga mwirinde guhengama, mwirinde kuvuga nabi aba canke bariya, kuko naho imigenderanire yogaruka hagati y'ibi bihugu. Iyumvire wewe waravuze nabi, waratumye haba urwango, urabiserura biva mu kanwa kawe, uravyerekana no kuvyerekana, wanka abarundi, uravuga yuko abarundi voila ibintu vyinshi vyandagutakiye. Voila, umurundi nawe atangura kuvuga ati abanyarwanda voila, aravuga nabi ivyandagutakiye. Aha nagomba ndababwire, ibi biheze, iyi ngorane iri hagati y'ibihugu igahera, wewe uguma wumva bamwe wavuga nabi udashobora no kubegera, ntushobora kuja iyo bari. Bisigura yuko abantu bariko baragira ivyo bintu, ejo ushobora gusanga abanyagihugu bo mu Rwanda bagize ivyo bintu batinya kuja mu Burundi, abanyagihugu bo mu Burundi bagize ivyo bintu batinya kuja mu Rwanda, kuko ivyo bavuze murabizi. Siniriwe ndabigarukana ngaha kuko baca umugani ngo umushikiriza gitutsi niwe mutukanyi. Voila, hari abantu bavuze nabi, bavuga nabi leta y'u Burundi, bavuga nabi leta y'u Rwanda. Nababwiye nti leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda biroroshe ko bashobora gusubiza hamwe, mugabo uwo muntu yarengeye abandi, uwo muntu yasuzuguye abandi, voila, bizomugora kugira ngo asubire kurenga umupaka, yava mu Burundi aja mu Rwanda canke ava mu Rwanda aja mu Burundi. Nukuvuga ngo aho yarashinze akarimbi. Ibi rero muvyitondere cane bantu b'Imana, muvyitondere gose. Ibi aba bategetsi bariko baragira ndiko ndababwira, aha mubona umengo hari Icuka, umengo barankana, aha ntibankana. Diplomatikema uzosanga basubije hamwe, batwenge, bagenderanire. Mugabo wewe munyagihugu wamenje ukubahuka ugatuka abarundi, ukabafata nabi, voila, canke wewe murundi watutse abanyarwanda ukaberurira ukabafata nabi, ndakubwije ukuri wewe warigiriye nabi gose, warigiriye nabi cane. Muti none hari aho vyoba vyarigeze kuba? Ego cane vyarigeze kuba, habaye icuka kibi, eka mbere iba n'intambara hagati y'igihugu ca Amerika n'igihugu ca Vietnam. Ivyo bihugu birankana, abanyagihugu bajanago
nabo barankana. Haciye kangahe ivyo bihugu bisinya amasezerano yo guhagarika intambara n'ico cuka kibi. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973. Abategetsi barahura bahana amaboko, ico bita handshake. Baranezerwa, baratwenga, basangira akavinyu, voilà. Ariko abanyagihugu rwagwanko ntigwaheze, bagumye barabana ribi. Abari baragiraniye nabi, ivyo bintu vyarabakwirikiranye gushika. Rero bavukanyi Barundi, Banyarwanda, muriko muranyumviriza, ntihagire umurundi yanka umunyarwanda kubera ikicuka, ntihagire umunyarwanda yanka umurundi kubera ikicuka. Ikicuka ni temporaire, ikicuka si igihe kirekire. Iki kirashobora guhagarara umwanya wari wo wose. Aba bategetsi mubona umengo bariko barabana ayingwe, bagatwenga, bagahana amaboko, ariko umunyagihugu yanse mugenzi we. Umurundi yagiriye nabi umunyarwanda, umunyarwanda yagiriye nabi umurundi mu kumutuka canke mu kumwambura agashambara. Ivyo kugira ngo bimuveko ingorane. Umurundi wenyene azokumva bitokunda ko ashobora kuja mu Rwanda kubera azi yuko yabambuye agashambara, kubera azi yuko yakoze amarorerwa. Nuko nyene n'umunyarwanda azi ico yakoze, azi yuko yambuye agashambara abarundi, azi yuko yabavuze nabi, voilà, bizomugora gusubira kumva yosubira mu gihugu c'u Burundi, yosubira i Bujumbura. Ibi rero muvyumve, nkuko nabivuze, ni ikarata z'aba bategetsi. Nta kamaro kukwanka mugenzawe, yaba umurundi canke umunyarwanda, turabavukanye. Iki kintu muciyumvireko, musubire muciyumvireko. Twebwe abanyagihugu b'abarundi n'abanyagihugu b'abanyarwanda dusangiye vyinshi. Dusangiye guhanahana ibidandazwa, dusangiye guhanahana abageni, dusangiye ukwiga. Abanyarwanda bariga mu Burundi, abarundi bakiga mu Rwanda. Mwiyumvire tugiye mu bintu vy'urwanko, mu bintu vy'ukugwana, mu bintu vy'ubwicanyi. Ivyo bintu vyosubira kudusinzikaza, bikadusinzikaza nabi cane. Rero ibi bintu muvyirinde. Abategetsi bonyene barabe ukuntu ibi bintu bobiheza, kuko intambara ibaye yodusubiza ibuti, kandi nta utohahombera. Uwovuga yuko atohomba, nibaza yuko yoba atazi intambara ico arico. Rero nta kindi nosaba, nta kindi norangiriza ko atari ibiganiro, amahoro, umutekano, umwumvikano. Umurundi yarawuciye neza ati uheza kugoka ibigori bikera. Mu Kinyarwanda sinzi ingene bawuvuga, ariko mu Kirundi nuko umeze. Mbega namwe murabona yuko intambara ikenewe hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugira ngo ibibazo biriho bihere, canke yoba ije gusongera isibe? Mbega intambara iramutse iba, mubona u Burundi n'u Rwanda bohomba iki? Mwebwe mwese mutarakora subscribe ntimwibagire kuyikora. Ahasigaye rero reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.